ndabashimire cyane kuba mwahisemwo gukurikirana ibiganiro bya televiziyo Heritage nongera kubaha ikaze muri Himbaza yo kuno munsi niza cyane ko muri ko mugira ibihe byiza hanyuma Himbaza murabizi yuko twakira umuririmvyi umutumire kugira ngo tumarane umwanya nawe tuganire tumenye byinshi kubijanye n'igikorwa cyo guhimbaza ariko arakora rero kuno munsi nagiriwe ibakwe yo kwakira umwe mu baririmbyi tukurikirana ari kure ariko uno munsi akaba yashitse muri studio reka ndamwaki n'umuririmbyi yitwa Jonathan NIYO niwe tugomba tumarane kano kanya byinshi kuri we ivyo ariko arakora ivyo yajemwe muri kino gihugu eka nuko igikorwa c'Imana cifasha ari mu gihugu asanzwe abamo turaza kubimenya muri kino kiganiro kaze cyane Jonathan kaze cyane murakoze cyane nakuvuga ngo amakuru y'imisi washitse mu Burundi Burundi wabonye gute yes mu Burundi wow ahantu heza cyo mengo no kwigumirayo prime n'ahantu heza harakayaga keza muri make totalement ibintu vyose biratandukanye hafi vyose ni wacu nari yatuba mu Burundi ni Jonathan nk'abantu batari bwagirwa amahirwe yo kumenya ubabwira ko urinde uvuka uvuka mu muryango w'abana bangana gute ya nukuvuga jewe mvuka d'abord reka mvuge umuryango mvukamwo umuryango munini nuvuga turi abantu 10 jewe ndi umwana wa gatandatu rero muri abo batandatu bahitavye Imana babiri jewe ubusigende wa kane muri make muri abo bandi rero bana 8 abandi bose famille yacu y'abana n'abana 8 kandi bakiriho amen umva turi benshi cyane ama mu bijanye naho no kuvuka jewe mvuka i Burundi nibyo mbona biba byanditse kuri identity sinida kubikomplika ko ngo ndavyandike ku ibintu byinshi ngo uko nta naho narinzi we gusa je naho ndabuko nkabona okay bandika ko gusa ako konyene aho wabugiye ariko ntibandika ibindi bintu byinshi birago je ahubwo banditse ahantu ngo Gasenyi ariko sinomenya ngo ni hehe ngo niho navukiye hanyuma amakuru adusumira wavuye mu Burundi kare cyane nukuvuga jewe navuye mu Burundi fise wimwa urumva muri makeje mu Burundi ntahonze nivyo totalement ntahonze afete ni kwa kundi no kuharota Jesse na bwaharota umunarota hano yabonye sasa no afete kuharota nashatse kuvuga igicapo nahora ndanakirondera nkagerageza kuraba ku ma YouTube nkagerageza kuraba Amerikana hanze ariko sinabwabone vraiment igicapo bavuga ibintu byose vyabaye bishasha wavuye mu Burundi muca mugenda kubahe yes nuvuga tukiva mu Burundi ndibuka twaciye duca muri Tanzania ndibuka nkiri muto nisanze muri Tanzania ariko ico gihe direct twaciye tugenda mu Bubiligi mwashitse ryari mu gace kitwa gute nuvuga tugishitse twashikiye ahantu bita Weteren ni koti uku y'abaflam kubera ko mu Bubiligi habaho kote Wallonie kote Flamand hakabaho rero na capital ariyo Bruxelles ariko rero hariho n'iyindi kote bavuga kandi Kidagi no kuvuga ni kote nyene Allemande umva y'aba Allemand aho hantu urumva hose bacavugana uva mu Bubiligi no mama bavuga indimi nka zine ariko iziri officiel ni indimi zitatu ya no kuvuga français na néerlandais mu Congereza ni kijya mvango Kidutch hama hakabaho ni Kidets Kidets umva ni kintu ni kialemo niho hantu twashikiye mu giflama ni mu giflama no kuvuga ngo mu gatondo ni khuyimorge ego khuyimorge mu Kidagi nyene bishaka gusa
ni umva twebwe aho tuvuga irya he ni kuvuga mu giflama bobo ni gay bavuga dag urumva kuyi dag umva bo ni gay niyo baca bakoresha ariko twebwe ni he canke harimo bakoresha he ibintu nk'ibi umva we normal nkanje jewe nabanje kwiga hanini mu baflama nuvama nize mu baflama canje kwiga mu waloni ahantu mwumva bita na mur nkama ndaheza na mur canje rero kubandanya university niho naciye ngenda ahantu bita nigiye nyene ahantu ishure bita Francisco Ferrer iri Bruxelles ariko mu gukora kandi kubera ko nari sanzwe nzigi igiflama urumva ikidaci cyasubira kandi mu badaci ruva niho naciye kandi ndonka ico gihe nakazi niriho n'ubu nyene niho ne oya ubu naciye nimuka ja Bruxelles kubera ko nari nguzi inzu cyasubira Bruxelles ahantu bavuga igifaransa muri make jewe ikineerlandais canke ururimi ico nyene wow ico mvuga gusa nini ni kukazi hama muhira naho nashe bavuga naho igifaransa hanyuma uri umusore urubatse yes ni kuvuga jewe mfise ndubatse mfise umwana umwe afise imyaka 2 itaza je nakoze mariage mu 2019 yego tubatse frère madame yitwa gute madame yitwa Rosine okay reka tugaruke kuri kubuzima bw'impemu wakijwe gari wakijwe mu Burundi nyene no jewe shoboye kuvuga yuko jewe ndatanguye kubijamo nkiri muto cyane ariko kugira ngo nkizwe neza nakirijwe nyene nkiri muri Afrika kubera ko ni afete ni ibintu je namyemo fe kuva nkiri gatoya namyemo umuntu fisavye bakirijwe ariko rero urumva burya ku abavyeyi bakirijwe ntushobora kuvuga ngo nawe urakijijwe burya gakiza nakumuntu mu nyuma afete je nshobora kuvuga ko mu Bubirigi niho hantu naciye ntangura gukanguka naciye ndabirondera nja mu mashure ndiga ijambo wamba umuntu nyine urumva w'ijambo ndiga muri Canada kuri rya university yo muri Canada ndiga theology ibintu bya theology ndagerageza ndatora amakuru hamwe ahantu hose numva Imana jewe nkiga kugira ngo ibintu ninjiyemo ndavuga ati ibi bintu ni iby'iwanje vraiment rero mu nyuma nyine nk'ubu ubu ndakora ndaririmba ariko ndi umwarimu w'ijambo no kuvuga ngisha Bible mu ndwi hagati mbafise amazumu nyene y'amashure kanaka ngenda ndigishamo ibi bintu ntibiraba akazi nkuko nyene novuga ati ngo ndabikoze byonyene ariko abantu ndacabigisha nyene nongera nkora kandi kazi ariko après zobagira nk'akazi kanje usengere mu ishengero ryitwa gute je nitwa usengera mu ishengero bita AVGC amajambo yose AVGC ni Assemblée Vivante de Jésus-Christ iri no mu France ukabura umwarimu munini uvanda umuhasenyi nasenye ijambo ryari umuntu mushashaje ni jewe ndamuforma nawe bari pasteur aje mushasha nije arindinda kumuforma amanda muforme akabanza akamenya exactement ibintu by'ibanze base amashapitre nka 8 ndamuha amakacaho hanyuma umuziki watanguye gari byagenze gute yes kuvuga umuziki hanini muri 2010 je niho natanguye kuza ndatumigwa mu concert amwe ama 2013 14 niho naciye ntangura haje abandirimvyi nyene bapfuye no muri Afrika batumiwe je nyene bakanshamo nk'umuworship wa mbere nkatangura na worshipinga ariko nari sanzwe ngana compose indirimbo je nari mfise nk'indirimbo shika 25 je nakoze na album ya mbere aho nayikoreye muri Holland muri
muri Holland ndakora yari album y'indirimbo 10 iyo album naranayihevye narakomeye nanayipibiri ndayicugiye nayumviriza jenyene ndavuga atari ko sindashika ndumva ntarashika mu ntuze sinabwabona afite umurongo Imana numva ishaka kuntemberezamo mbega nyene nibiki bishobora gutera umuntu kwa abandona projet yashizemo uburyo tubwiye yuko album ya mbere utashimye kuyishira hanze nukuvuga burya twebwe turi mwemu deja afite Imana afite ari kintu nyene kiza ikakubwira kiti gira attention naco gituma kesho usanga abantu bapfa gukora bapfa gushira hanze indirimbo nkuko nyete ko turabona umuntu akavyuka mu gatondo afite kirimbo cyose ashize kuri YouTube burya bijya ibintu très dangereux cyane muri ibi bintu turiko turakora rero naho woba wakoze album hari ibintu dutegerezwa guheba hari ibintu dutegerezwa guheba naho twabona ko ari byiza ariko ijwi ry'Imana wumvise ariko byeriti no stop ibyiza gustopinga kugira ngo Imana igutegurira ibindi byiza yes afite bisigura iki norinze nguma mforsa ibingeze kubu canka abaturiko turakorana ubu nokuri je pense pas Imana cintegura ibindi bishasha muri ngira ngo hari n'ikindi abantu barinze bakunze kuvuga usanga umuntu atarakomera mu majambo y'Imana usanga yanditse indirimbo irakwanye na afete no muri ivyo vyarimo kubera ko burya nyene urumva kuririmba burya twebwe ntituririmba ahubwo turirimba impwemu uva ntituririmba gusa kuririmba n'ubugwayi araririmba nahise yavuga ngo amajambo ndabwira n'impwemu n'ubuzima sisa afete habaho ubutumwa bwiza no kuvuga uravye muri Yohana 1:5 haravuga ngo nuvuga ubutumwa bwiza ngo ubu nibwo butumwa bwiza mwumvise bwavuye kuri ngo yuko muri we ari iki ari umuco kandi muri ngo nta mwijima na mukeye uri nta na mukeye uri rero mfete twebwe hari ibintu dukora tudafise umuco afete rari gihe umuntu aririmba ariko banzurondera umuco nta muco ubona kwiri banzuronde umenye ijambo umenye ibyo uririmba kubera ko Imana itegerezwa kuba ifise place amwe muri iyo ministère yawe rero jewe nagira nkubwiye ikintu cyose caza napfa kukiririmba afite uravye muri album ya mbere mpora ndavyiyumvira ko nkaza gusanga yuko ibintu naririmba afati none ibintu naririmba kumengo ntivyari bifise umutwe n'amaguru zari indirimbo kandi harimo abo zohezagira ariko narumva ko atari yo ntuzeye ndimo afite utegerezwa kubanza kuba mwijambo ukaba mwijambo kugira ngo ibintu byawe bishobore kwepactinga abantu afite no kuvuga ubwiza ufise par exemple ubwiza bw'Imana burya bupfa kuri wewe bukaca bufatanya n'ivyo bintu byose uri kurarekura kubera ko hari ikintu kimwe Imana yacinyigisha ico gihe nabandonye iyo album yose kandi yantwaye uburyo bwinshi cyane no kuvuga burya Paulo yarose ngo igikombe kiragize kirasesekaye hari gihe umuntu igikombe ugiye kitarasesekara no kuvuga ibintu byose nta kintu na kimwe naho cyo bacuzuye kitarasesekara nta impact ushobora kwepactinga abantu kubera ko abantu bajya kuri bijya byasesekaye bijya ajya amavuta bijya amazi yo ajya niyo ni nka kujya wugura ibomba utarajyugura ari bari mu amazi ariko kugira ngo ritangure gukora umuntu atangure kuvoma nuko wuguru ajya amazi no kuvuga umusesekara sesa abundance rubaca umusesekara nico kintu burya pacting abantu gusa nyene nuko dupfa gukora ariko twari dukwiye kubanza umusesekara nuko tugasesekara hama bijya basesekaye burya hasesetse bikeya burya abantu nivyo batora hasesetse abantu igihumbi nyene naho bara ama viewers cyane kuri YouTube nabo nyene afete burya bigenda uko nyene ariko harimo gusa dutandukanye harimo abaca babikoreshwa n'ingabire n'ijwi n'iki oya ibintu by'Imana bifatanye n'ingabire uko ingabire yiri limite ariko naco gituma twakira Yesu Kristo no kugira ngo
canke turondera ijambo kugira ngo dushobore gusigirwa muri ivyo bintu sesa indirimbo abantu bamenye cyane hano mu Burundi ni indirimbo yitwa Getsemane. Yes, ushobora kuturimbira akantu gato kugira abantu bumve ko ari Jonathan nyine turi kumwe niwe kabisa. Yes, dushobora kuririmba sinzi ko mfashe. Ewe Getsemane aho nasengerewe ahicuya cabira nk'amaraso Getsemane Getsemane naharonse amahoro naharonse inkomezi narasengewe naharonse amahoro naharonse inkomezi narasengewe abo Yesu yasengeye nahisi yo kwasama ntizobamira abo Yesu yasengeye imisozi izohinduka amataba. Yes, amen. Ndirimbo nziza cyane ikozwe mu buhinga bukomeye. Mbega ninde yayikoze nyine? Indirimbo yakozwe na Aron Tunga ya mutama wacu nyine twemera niwe master. Nibaza ko ari umuntu mwiza cyane. Ose amalbum amaze gukora usanga ryoshe. Vraiment kuva kera indirimbo tukiririmba indirimbo zigifisa kanovera twituma twisanga ari we yagiye arazikora. Indirimbo za mu Rwanda ni wowe urumva cyane nyinshi cyane. Amen. Aha, reka ngaruke mbega mu Bubiligi igikorwa c'Imana general kimeze gute? Hari abantu bavuga bati biragoye gusenga, biragoye ibintu vy'Imana hariya mu Bubiligi canke ku mugabane wa Buraya. Mbega muba niko bimeze canke niba ariko bimeze mwebwe mushobora kubibamo gute? Je pense yuko ukwizera niko gukomeye cyane. Ni mwabona umuntu yavuye nga agashikari yakagwa nuko atarasanzwe abirimo atarasanzwe nyene abirimo nta jambo ryari muri we. Kugora no bishira mu ruhande rumwe ko bigoye kubera akazi. No kuvuga uzisanga iburaya nta muntu numwe afite turavukana tubana mu nzu ariko dushoboye kubonana muri weekend gusa cyangwa ntitunabonana kubera akazi kenshi. No kuvuga iburaya abantu bose bari busy. Hanyuma ngarutse ku bijanye n'igikorwa cyo guhimbaza nibi bikorwa maze kuboneka hariya ndavuga ama festival ndavuga ama concert. Jewe hariya iburaya manaje kugira ngo ubone ikintu kije Jonathan umubone ko kuri afishe canke ku kisinzi no kuvuga muri make n'umuntu genda umuntu Imana yahagurukije atari umuntu yamuhagurukije canke ikintu cyaco cyose. Je maze Imana imaze kuyonye nikaza yonye kabimpishurira. Je Imana ikize kuza vraiment iganiriza iranganiza kuri iki kintu igirira irafata ibintu byaje nk'ibintu by'iminyororo. Nari mwijoro ryamye nisanga ryamye hasi nari nkiri kwishure ndi kwishure ndayi kwaniga ndarayo. Je nize ndara kwimba kwishure rero nisanga ndi hasi kandi nari njyamye ku gitanda kuva uwo munsi Imana itangura ku story itangura kunyigisha ibi bintu. No kuvuga hariya niho rero Imana itangura kuvuga kumenyekanisha mu bantu ukabona abantu nyene bateguye ama concert mbayemo ama kubijanye naho n'ama festival maze kujamo byose biba biconnectinga uko nyene ngena ndakora ama
concert yiwanje ama nuze abaje bose abaririmbyi bose twanabonye wakiriye abandi baririmbyi batari bake benshi cyane urumva bagabi ba Patient Bizimana bose n'abantu tumaze gukorana cyane ba Daniela bande abo bose najya twari turi kumwe nyene n'abaririmbyi benshi tumaze gukorana ba Nick burya uze mu Rwanda n'abandi hari n'abandi kandi bava mu bindi bihugu muri Tanzania bamwe tumaze guhura tugakorana hamara mu mas festival abazungu burya ntibaraba ivy'indimi nico ndabakundira ni kuvuga bobo baraba barasoma washizeho mu ma écran ugaprojecta ugatraduiza bakabikunda bakiyumvira bakavuga ati n'uyu muntu yashoboye gutora ururimi kurusha muri iyi muziki bakona nyene ibintu extraordinaire uyu muntu wow ubutumwa ibintu yavyanditse gute bakubaza ati niwe bikompoje kuko n'ukuri nagenda babwiye yuko mu festival tujamo abazungu baradutangarira ibintu dukora kumva kandi turi ibintu vy'Imana afite tuba tujanye mu festival ibintu vy'Imana bakibati ibintu wavyanditse gute kuko bobo ntibasanzwe biyandikira basanzwe baba bandikirwa n'abandi amabakariri rero umva vraiment hariya ni ibintu biriko birazana umuvyuro ibintu by'amakoncert kandi turashima Imana yuko Imana iguma yugurura abantu batanguye kubitahura bimaze imyaka myinshi tubikora ariko abantu duforcinga ariko ubu abantu bashoboye urabahamagara ukabona sale cyose kiruzo mbega mu Bubiligi nk'abaye baririmbyi b'indirimbo zo guhimbaza Imana bariko barakora cyane muri kino gihe ababiligi nyene b'abazungu nkanje nkorana nabo ndi muri eho gospel harimo abonzi ariko nagira nkubwira uko abazungu bameze abazungu batandukanye natwe umuzungu ikintu cyose yinjiyemo abazi ko arico kigiye kumuhemba umuzungu ntiyinjira mu kintu gice oya rero jewe fisa abaririmbyi no kuvuga uko bakora hari ama festival aba y'abantu nyene ba gospel muri Hollande mu Bwongereza no kuvuga abo baririmbyi rero uzosanga bakora amatourne afite bitandukanye nk'uko iwacu nuvuga bo ni abantu nyene b'abaririmbyi biwabo ariko si benshi jewe nza abaririmbyi bashika bane kubera turi kumwe muri echo gospel n'abanyafrika abantu bose bava mu bihugu n'umuhungu umwe harimo n'abandi batatu b'abakobwa b'abamama abo niko kazi kabo bakora nuvuga abo bakora kuririmba ariko rero hariya ntibaraja ngo hanze ngo dushobore kubamenya oya afite bacakorera mu churches kwa mu ma eglise rero urumva vraiment ugerageje kuraba nta muririmbyi numwe wa gospel azwi mu Bubiligi ariyo mu bazungu mu banyafrika muri communauté yacu umuntu uvuga ngo kabisa umuntu wese amuvuza atashobora kumwoberwa nijewe naba ba Elise baje Elise aramaze nka Simo yavuye muri gisubizo ministre nawe yaje vraiment turiko turafatanya dukorana cyane hari n'abandi baririmbyi bari batanguye nyene guhaguruka ariko ntibakora cyane muri mbega nyine bigenda gute indirimbo zawe umuntu atumvise ni indirimbo ziri mu Kirundi bigenda gute ushobore nko gusava communauté y'abanyafrika ukoresheje urwo rurimi kavukire rwo mu Burundi jewe je pense yuko nivyo namanda sigura cyane burya ururimi n'ururimi hari abantu bashaka kwishira hejuru cyane ngo twebwe dushaka kuba international nagira nkubwiye yuko kuba international ntibifatanye n'ururimi bifatanye n'ibyo ukora byiza mu rurimi wumva uri kuba inspire nako cyangwa wumva umutima wawe ariko iri kurakurungikira biratangaje
naje kubona je ndirimba mu Kirundi kandi norimba mu Gifaransa norimba mu Congereza norimba mu Kinyarwanda norimba no mu zindi ndimi zose nzi no mama jewe indimi mvuga nshobora kumva n'indimi ariko bakabona abantu ndirimba mu Kirundi gusa nagenda babwire yuko ikirundi canke izindi ndimi zose ni nururimi kwavuye kugarariza no kuvuga uravye mu itanguriro hajya ku mungu wa 11 umunsi Imana ikabagura indimi umunsi abantu afete bavyumva kumyo bavuga ururimi rumwe Imana iti no rero nagenda babwira abantu ndabakangura ati ururimi rw'ikirundi kwari ruri muri zijya ndimi zatandukanijwe kijya gihe bariko baruba kujya mu ntara mwumve yuko icongereza carimwo ikirundi carimwo indimi zose zarimwo mwumve rero yuko ikirundi n'ururimi rusanye n'icongereza ikirundi n'ururimi nk'igifaransa gusa ariko sinzi niyo puissance nyene ahantu yavuye nyene ni systeme nyene du monde no kwa yisi niko nyene fonctiona ariko turakwiye gutahura yuko bantu b'Imana ururimi sigo ruririmba je nagira nkubwire je fisa abazungu bamaze kunyandikira batavyumva canke niyo ndiko ndaririmba mu Kirundi nkabona abazungu bariko bararira batavyumva ikintu bakarira Imana ikabatachinga bakavuga bati twatahura igihe bariko baririmba twatahura afite abantu b'Imana agenda babwire yuko ururimi sigo ruririmba ariko ururirimvyemo vyo naho nyene vyo bavyiza kubera ko naho nyene harabaho naho nyene akarusho ku muntu yashaka naho nyene kugumva naho nyene ariko mutahure yuko ururimi rwo ariko gose ushoboye kurimba kuko nta rurimi ruri hejuru nta rurimi ruri hasi indimi zose burya n'ururimi ariko mumenye yuko turi gukora muri systeme y'isi nico gitumona indimi zimwe ziri hejuru ariko nagenda bakonfirme yuko ururimi rwa mbere burya abantu bari kwiga nikishinwa kubera ko niko rurimi ruvugwamwo abantu benshi ariko namwe rero fata Kirundi n'ururimi rwiza namwe ariko murukore neza muruduze nka kujya turirimba abantu bose kizuru tugishire muri iyo munsi bakanaririmba kubujya abantu baruryohererwa batanagumva nkuko aba Nigeria muravyumva barimba nyene ibintu tutumva ariko tukabikunda kubera ko batahuye yuko ururimi n'ururimi sasa okay hanyuma waje mu Burundi ndiga waje uzanye iki abarundi waje mu bihe bikorwa no kuvuga cicanzanye cambere ni kulanse ya album no kuvuga aha niho nahereye rero ko ara hanahereye narabisezeranye niyo nasora ya album ya kabiri nzoyiransiriza mu Burundi kubera ko kuguma ndirimba ifoko tumenyana n'abantu abantu tukaganira ni benshi n'ukuri banyandikiye ubw'indirimbo yogetse man nkabona kuri Facebook ni wewe okay none uzoza kudutembera ajya turakeneye kukubaza ibibazo byinshi ariko nanje sinashobora kugirane kubishura bose ubu rero naje abazobona izi media zose bazovuga bati wa muntu yaje yes ni album yawe ya kabiri yitwa warakoze yego warakoze kubera ikitwa warakoze nuvaje nkora album mbafise target y'ikintu kanaka Imana ndicara hano nkasenga nkumva indirimbo Imana yimpaye teme ndayikoresha rero mu ndirimbo zose naririmbye no kwandirimba igikorwa Yesu yakoze ico twagizwe rero nkaca ndamushimira ico gikorwa rero cako ibiriko birakoreka muri twebwe n'ubushobozi dufise rero naciye mvuga mu ijambo ribona cinda bishati warakoze kuko ndaririmba ati yotaba wewe iyo tagize twarasengewe nuvuga ngo Yesu yasengere nahise yo kwasama ntishobora kubamira ewe kitse aho nasi afite ni muri ubwo warakoze kera nitwara ubwoko urumva ni kera nitwari tuzwi mwami uratumenya kera twarabo gupfa rubi uraducungura no kuvuga muri make ni
muri make nagiye kuvuga ati iryo zina reka nshinda indirimbo zose kubera ko zose zitwara ahantu hamwe vuga ati tazite warakoze kuko Yesu akoze warakoze c'est ça concert abantu boyirindira cyane no kuvuga ubu byahuriranye n'ayandi ma concert n'ibindi bikorwa murabona iki gikorwa caje ca festival Himbaza urumva nanje zoba ndimwo urumva naravye kubikombina normalement naho wara muri agenda yanje le 23 niho nokoze concert ariko maze kubona hari iyo yindi programme nacinda vyanira ndavuga ati rero nzoca mfata izi ndirimbo zose iyi album ndayiha abantu igihe nzogaruka tuzoshobore kuririmbana no kuvuga mu mwaka uza nzoca rero mpanga kugira ngo dupange na equipe dukorana tuce tuza rero no kuvuga turirimbane n'abantu tugenye n'ikintu kinini ego duhimbaza Imana sisa. Okay, tugomba turangiza ikiganiro ntamwe uba ufise akajambo umva ushikiza bakunzi ba bindirimbo zawe shaka kugashikiriza. Ego nuvuga ndabashimiye d'abord ndabashimiye ku buryo ni mwebwe mwanteye umutima wo kuzina abadukurikirana no kuri naronse ama message menshi kuri Facebook ndabashimiye kuri uwo mutima mwagize nari nzi yuko gukunda kurimba mu Kirundi ntanahazi yuko uyu harimo abantu nyene bakubona nyene umengo wapi ariko mwaranteye inguvu cyane kuguma mforsa kumanjamwo gose bigatuma kandi indirimbo zose Imana ima nkabona ari mu Kirundi rero vraiment ndabashimiye ukuntu muri ko murankurikirana ku ndirimbo zanje nkiyishize ko gusa jewe sinzi nabajya abantu iyo bavuye awi abantu barenga 220 hiyo hejuru 70 n'ibindi awi urumva uteranije zose ni mu 300,000 400,000 nukuvuga ni wow nanje sinzi abo bantu ariko byose ni mwebwe n'abarundi nabonye abarundi benshi muri Amerika abarundi bo ngaha mu Burundi mu Rwanda abo bose niyo bantu iyo ndavyo urabona abantu bari kwakuraba mu Burundi ndashimana nibo bari hejuru cyane n'abarundi bari muri Amerika rero vraiment hama ushaka kumwirikirana ashobora kumwirikirana kuri YouTube Imana yanda wabwiye yuko hari indi YouTube yitwa Jonathan NIYO rero jewe ni Jonathan NIYO official niyo muzoca muona kwizo ndirimbo nizo zifisa ama viewers menshi ijya yindi oya siyo ama kuri Instagram hose ni Jonathan NIYO official Jonathan NIYO official ama Jonathan NIYO kuri ntozeye kuri Facebook Jonathan wakoze guca muri kino kiganiro. Merci beaucoup. Tunakwifuze urugendo rwiza nibasubira inyuma. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka tubashimire namwe kuba mwari kumwe mwagumanye natwe gushika mu mpera ya kino kiganiro duhana isango muri Himbaza y'utaha. Bye bye.